filime gusa hamwe no kwiga. nta bindi Mm. kubera iki wahisemo kuja mu mwuga wo gukina filime kubera iki arivyo wahisemo mu bindi byose hari impano nyinshi kubera iki arivyo wahisemo Kubera ariyo mpano yanje. Mana nziza, Mana ushobora byose, ndagushimiye Mana kuba wadufashije tukaba tugomba duheze iki kiganiro. Ndagusabye Mana iki iyi kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagiriwe ubuntu n'Imana. Reka ndakuramutse rero, nimba uri muzima, ubona ukomeye, gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Ukaba nawe ufise ibibazo bitandukanye, ngenda kubwira ngo humura, aracari ivyizigiro ku muntu akiriho, ku muntu agifise ubuzima, harya kubaho canke impwemu z'abariho, n'umutahe udasanzwe wo kugutegurira akazoza kawe keza. Okay. Kora subscribe rero mutabwa kuri Isango Media TV. Muri kumwe na Daniela Koze, inyuma ya kamera turi kubona umuntu tavugwa mu izina. Nkuko mubizi everyday yonje mbanzi kumwe n'umutumire kandi bamfise amakuru mashasha kandi amakuru atavanzwe n'ikinyoma. Ubwo rero ndamuha ikaze, ndi umwana mutoya ariko ari talentueuse, canke se wonovuga ngo ni umunyempano. Reka turaza kuvugana vyinshi, ugumane nanje, kore share canke comment bivanye nuko ikiganiro ukibonye. Ndaguhaye ikaze. murakoze. Umeze neza? Kuberewe? Murakoze. Ninde yakwambitse? Ninde yakwambitse? Sinovuga vyinshi. Unyambika ni mama. Ni mama? Canke ni papa na mama. Ubu iyi kanzu ninde yayigucaguriye uzi uyambaye? Je. Wewe? Ndamubaza mama? Oya. Ni mama yayigucaguriye? Okay, wamubwiye merci none? Ntombeje. Ndamubaza. Wamubwiye merci? Don't yavugisha ukuri. Wamubwiye merci? Oya. Kubera iki? Kubera iki? Naje nibuze. Wavyibagiye. Donc uraberewe cyane. Ninde yagusukishije? Mama. Waramubwiye merci none? Oya. Oya? Uri ntashima rero. Ndashima. Oya yabushima ko mbwira ati mama merci kungira neza. Umusa neza kubera wewe. Okay. Donc ndamuvuze mu izina atarivuga. Reka widondore abakunzi ba Isango Media TV bakubonye irya mbere kuri no TV yacu, ubaramutse unabidondore. Murakoze. Jewe nitwa Ineza Brookson Brinchi. Ineza Brookson Brinchi Donze. Yesu we. Nzi ngo ndasubiramo ibintu. Ije navyo nashobora bisiguriye. Bisobanuriye. Ineza ntacyo wumva. Ivyo Brookson bya Brinchi navyo nabari ibintu. Bisiguriye. Bisiguriye. Ayo mazina yabasiguriye. Jewe nukuri. Jenzi icyo nzi ni Ineza gusa. Ibindi ntavyuzi. Ni mama bizi. Ibindi ntibakubaza. Nturamubaza? Nturamubaza ico bisigura? Yarabimbwiye narabyibagiye. Rero no kwishura wowe uribagira donc? Oya? Oya, nibagira amazina. Okay. Watubwiye amazina yawe mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Filime gusa hamwe no kwiga. Nta bindi. Kubera iki wahisemo kuja mu mwuga wo gukina filime? Kubera iki arivyo wahisemo mu bindi byose hari impano nyinshi kubera iki arivyo wahisemo? Kubera ariyo mpano yanje. Wabimenye gute ko ariyo mpano yawe? Wabimenye gute ko ari impano yawe? Ndamubaze mama. Uyanagira wowe urazi impamvu ati je impamvu nabonye ko ari impano yanje niyi niyo mpamvu ngoma nkenda.
aho sinokwishura kubera iki mubaze mama umva ibintu byose ndamubaze mama si hari rero mva ndamukura he mama ni nkahura nitwahura nzomubaze sawa nzomubaze okay Dontia tumaze kukubona mu bikorwa bitari bike amafilme atandukanye na cyane cyane aho twigeze kukubona navuga ko wigeze kuvumana n'uwitwa Happy River ni igiki kuri wewe kubera ko na muri anniversaire yawe iheruka yarahari kandi mwijambo yavuze je nararyumvise muri kano kanya rero River avuze iki kuri Dontia ni nka papa wanje canke ni papa wawe ni papa wawe ni papa wawe basi ndamufata nka papa canke ni papa wawe ni papa wawe niwe yakuvyaye oya ndamufata nka papa kuri kumufata nka papa kubera ntibyari byoroshe n'abandi ntibari kugira nka bijya yama amfasha muri byose duza micro yama amfasha muri byose akaza aranduza cyo gituma ni yahe filme River yagukinishije wumva urayikunze yahe scene yagukinishije wumva urayikunze abijuru ni bande wakinyomeze gute wakinyomeze gute ndi umwana wa River niyo mpamvu uvuga ko ari papa wawe nzobaza neza mama wambwire ko harya usanga ari navyo usanga ari umwana wa River abakunzi bacu urumva neza yuko ari umwana wa River mubimenye niwe amuvyara mu bikorwa ndasurinye mu bikorwa nje ni mu nkwegere okay uyu munsi Dontia tuko turakubona mu bihe bitandukanye aho twigeze kukubona uri kumwe n'umwe mu bakinyi navuga ko bafise izina hano i Bujumbura canke mu gihugu c'u Burundi ariwe Abel Nduwayo mufata nkande ku buryo nabonye mwifotozanije umengo yaragwaye na kado bimeze gute bimeze neza burya ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana bukuza ko atanuko wari ubizi naje nari nasabye gukura na Abel kandi yaraje sikuza gusa azanzaniye na kado wow wasanze mwiki muri rya kado nimba atari bange hari mwiki nshaka kuyimenya nukuri mfise amatsiko numva nshaka kuyimenya ndayikubwira tuvuyeho oya je nshaka kubitubwira abakunzi bacu babimenye byari biri muri rya kado nimba harimo ivyatsi naho ivyatsi ndabikoresha nico kibazo nanje mfise hari mwiki navyatsi hari mwiki hari mwiki en fait muri irya minsi twari tugomba tuje ku ishuri nasanzeyo amakaye menshi wow gira akajambo kamwe umubwire Abel hama ijambo nomubwira nukuri yarakoze kandi naranezerewe naranezerewe cyane kandi Imana imwugururire imiryango y'imigisha ubu musubiye guhura n'icaye kintu wamusaba musubiye guhura n'icaye kintu wamusaba si byinshi gusa ndamushimira yego tonyene niho namusaba mukinana yego no gukinana bibaye ngombwa noki mu bakinyi uzi ngaha mu Burundi uretse River uretse na Abel Nduwayo
Nuwahe mukinyi wundi wifuza ko mwohura? umukinyi wundi Mm. shaka guhura n'umukinyi yitwa Mhm. ndamwibagiye Oya neza mwiyumvire. nohava afata umwanya muremure Oya nta na kimwe ndawuguhaye. Eh, umukinyi ah, birananiye none uwo mukinyi basemaze gukina filimi zahe? filime Mm. ni filime nyinshi Yoba ari Fanny Lavine, yoba ari Sandrine Nduwimana, yoba ari Amede, yoba ari Kado Ravele, yoba ari Joakimu, mbeko ndabibagiye nanje abo bose mvuze yoba arimwo ninde? ni Kado Ravele. Okay, gira rero akajambo kamwe umubwire kano kanya Kado ariko aragukurikirana. Gira akajambo kamwe umushikirije. hama nukuri ndifuza guhura nawe Vuga umuraba harya ariko arakubona. ndamuramukije Ehe. kandi ndifuza guhura nawe Aha. numva umenga twohura ariko ntibishoboka Yo kubera iki? Kubera iki? kubera naje sindagera muri urwo rugero Nk'ubu muhuye ikintu womubwira coba ari giki? ko nomubwira ijambo nyabaki? ndari kugira Rimbwira. None bivuge rero avyumve. Ariko aragukurikirana. icyo navuga ndamukunda cyane Ehe. kungene ego Ukungene ego. kungene akina Mhm. Nk'ubu arakurondeye akubwira ati Dontia ngo hano gira ikintu nsaba umusaba iki? Araguhamagaye dufate nk'ubu Kado araguhamagaye akubwira ati Dontia gira ikintu nsaba umusaba iki? icyo sinakivuga Kivuge kubera arashobora kuguhamagara. ahamamagaye nokimubwira impande yiwe Umva ubu ntushobora kukimbwira. Kado Ravele urumva ko umwana wacu yifuza guhura nawe kandi aragukunda. Ni kuraba rero uraba ico ukora. Umwana arifuza kukubona ntiyicwe n'inyota kandi uhari. Amaze imisi ari mu mashutingi ubundi twakamye twakoranye ikiganiro no munsi. Rero wahomvye yaciye agenda muri tournage mugabo nzovuga iki kiganiro azokibona. None ndakubaza kubera iki wahisemwo mu bakobwa bose uhitamwo Kado? Nico kintu umukundira? Kado njewe sinavuga byinshi. Vuga bike ntaco. Kado ndamukunda sinabivuze ukungena kina. Oya ntiwari wabivuze? Nari nabivuze Okay, kera. ukungena kina. N'ukungene Gifata gute? neza Neza gute? neza Neza gute? neza neza si umuntu Oya umuntu arashobora kwifata neza akaba yoga mugabo ugasanga aratukana kandi yifashe apana adatukana Eh. oya atabesha adatukana adakora ibyaha Rero Kado Ravele nta vyaha akora. akoze ibyaha arihanura ariko jewe nkunda abantu bakora ibyaha ariko badakora ibyaha byinshi. Karabaye donje wohora ukora ibyaha rero? Oya byo gutukana. None nagira urakijijwe
none sinca nsaba imbabazi. Urumva ukora ibyaha kugira uce usaba imbabazi. Oya nisange ninjiyemwo none shetani none ntawuzi. Oya je sindamuzi. Shetani ninde? Shetani ninde? Niwo mu kuzimu. Mu kuzimu ni hehe? Aho nyona ntabuye. Aha simunyoye amabuye. Mu kuzimu ni hehe? Muri ayo mabuye. Donc ngaha turamuhonyoye shetani. Turamuhonyoye shetani rero. Ego si umuhonyoye. Hamana Je ubona amaguru yanjye atari hejuru. Gukundana gukundana ukunda mugenzi wawe erega kandakubwira umuntu utagira uwo ukunda ntubura umuntu ubura igihe ubura igihe utari umuntu ubura igihe none hari umuntu adashobora basi no gukunda mugenzi we urankunda je nkunda bose none je urankunda none manyamba mvuze nkunda bose nawe uri umuntu ndagukunda rero uzi gute je ko ndi umuntu kandi utazi biri mu mutima wanje nimba ntakundana nawe ni Imana ibimenya. Ewe don't wiga mu kangahe? Mu wa gatanu. None birakorohera gukina filme uja ku ishuri? Bikorohera gute? Shiramiko. Iranyorohera nyene. Bikorohera gute ko ari usanga muri periode y'ama examen ukaca usanga baraguhamagaye muri shooting uca ubigenza gute? Amara amaheza mese nshobora kuyasiba. Ndashobora no kugenda saa sita mvuye ku ishuri. None ntibituma mw'ishuri amanota agabanuka? Kubera ko usanga uri kuritwararika cane bya shooting ugasanga umwanya wo kwiga ukubanye moto. Ibyo narabimenyereye umwanya ni muto umwanya abe ari munini abe ari muto narabimenyereye. Mu gice giheruka wabaye wa kangahe? Mu gice giheruka wabaye wa kangahe? Ndakubwire oya vuga kuri mike. None ivyo nivyo wasi kuvuga mu bana bangahe? Mu bana 60 ufise pourcentage zingahe? Pourcentage Joe c'est 63,3 N'agafaransa urakati? Tuvuge mu gifaransa. Vuga. Voilà mama. Au batiki. Ya, nico z'igifaransa. Nico banyigishije ku ishuri. Voilà ma maman. Voilà ma maman. Où est-elle? Nene turiko tuvuga ivy'abana turivyo tuvuga jewe ni gifaransa. Nese gifaransa. Wewe wize mu wa kangahe? Jewe. Hajya nize mu wa kangahe sindavyibuka. Ntutamenya amashuri. Nene voilà ma maman où est-elle? Ako nakuze. Ndakazi. Oya nimba kazi kavuge. Mugiki. Vuga turaduza meko. Mugiki. Voilà ma maman, où est-elle? Voilà, ni raba mama. Oya, ako kantu navuze ukabandanya, ugakomplete. Voilà ma maman, où est-elle? Là-bas sous l'arbre. Où ça? Là-bas, c'est la dame qui porte un bébé. Le bébé, c'est type. Ni indirimbo. Sha. Nizi wanyu. Sha. Wewe wize. Wiga. Dewe. Narize rega. Warahejeje? Warahejeje? Oya. None ako kantu niba kabigishije ku ishuri wayo? Recitation iyo recitation nayo mwite. Turiga. Nayo turiga. Abigisha banyu barakwiye ibihano. Ako kantu twakize muri maternelle. Ako kantu kari ko muri maternelle
bya kera Urumva twe twite kera rero uti mwena ko muti. ako ni ka kera Basi mbwira recitation wowe uzi mwize ku ishuri. muri maternelle Oya. no imenya yo muri maternelle Oya basi aho mugeze. Nta ma recitation muramwiga. jewe iyo niga jewe Eh. mana yanjewe nyamba banazina recitation le lion et le rat. Twagiye. Oya Donc. ndabivuga kose ndavuga titre gusa. Oya vuga rero byose. Oya apana Navyuzi. ndabizi. Oya nimba ubizi bivuge. Oya sishobora kubivuga ngo ndakubwire sishaka. Bane. Kwe kudashaka babimenye. Kwe kudashaka. Tutameka. Nabyo nzi. Donc yarananiye. Okay, donc tumaze ibisubona kurakina. Just ako karakano ko gucishamwe twe turidagadura twe turatwenga. Mugabo tumaze imisi tubona yuko uri kurakina filme zidasa n'umuntu akijijwe vraiment. Z'ubugome. Nta mutima w'urukundo ufise, umutima w'ikibabylone. Ubwo mu buzima busanzwe siko usanzwe umeze gadonte. Burya ibyo wakinye wewe nibyo. Ibyaheje naki. Ceko ntari umukinyi. We nturi umukinyi. We ntabwo wakinye. Je nakinye. mu bijuru. Mu bijuru ndahazi. Abari mu ijuru ndazi iyo bari. Abijuru ni bande? Narabijuru je ndabazi. Urumva je ndabazi kubera naki. Nese uri kurambwira ngo abijuru ni bande? Nije abijuru ndabazi. Umva. Reka kuza twenza abantu. Ndabizi ibyo ushaka. Shaka iki? Ndakikubwira ndakuberera. Ndakubwire wowe urabizi yuko wakinye ugacubesha ngo ntiwakinye. Donche nariko ndakubaza rero. Nariko ndakubaza. Nabigize nibigira nkana. Sino wabonye ko nagize uko. Mu buzima busanzwe rero niko usanzwe umeze usiga ufite umutima w'ubwo donc. Oya je no kuri sinobesha mfise umutima si umutima n'ubundi ni jambo ry'Imana riravuga ati arazi ni jambo ry'Imana mukundane kunda mugenzi wawe rero jewe harya mba ndiko ndakina cyane ndiko ndahanura nka jewe manura erega simanura nko guhanura kandi wosanga wowe udakundana. Jesse nkundana birazwi. Sha wewe kwera uzoja mu muriro udashira. Oya ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Cyambere Jesse nikunda. Numva noje akunda bagenzi banje kandi nanje ntikunda. Urakunda we. Wokunda mugenzi wawe kandi utikunda urukundo urukurahe. Ubanza kwikunda nta mugakunda bagenzi bawe. Ahubwo ibyo nibyo rero babyitwa icyaha cyo kudakundana. Karabaye. Utoje n'umunyabyaha. None urabyivugiye. Mu bisanzwe urancira urubanza. Oya. Imana kwanza reka nsaba imbabazi. Imana yavuze ngo nta gucira urubanza ubundi. Imana yavuze ryari? Yavuze ryari? Ijambo ry'Imana rega. Riri muri inde? Riri muri inde? Oya, tubwira aho vyanditse. Umurongo birimwo ureke kutubesha ijambo ry'Imana. Oya. Tubwira aho vyanditse muri Bibiliya. Ibintu byose ndumva je ndabivuga. Kubera iki? Wo kurangora.
ndiko ndakugora gute ahubwo ndiko ndakubwira kugira wihane. Nihanye okay. Urasenga? Ndihanye. Urasenga? Nihanye wabibonye? Ne kwihana nuko. None hasi nihanye sinikubise. Umva. Urasenga? Kwihana rero si kwikubita. Kwihana ni kureka ibyaha. None je cyaha nagirizwa n'icyaha. Nakireke. Wowe wagirizwa mbere na byinshi. Karabaye. Icyambere. Mbwira nihane cyo nihane. Iyo mbwira ubwe cyo nihane. None si Imana ibizi. Rega Jesse simbona hejuru. Oya we wambwiye ngo vyinshi. Bisigura kubizi. Urinde umenya ko ari vyinshi urabizi. Ni byinshi nyene kuko wowe nyamba udakundana na nyamba udasenga, nyamba utagira iki. Ndasenga. Yo. Ndasenga. Usenga abakunda mugenzi wewe n'amaso yawe. Karabaye. Yuko udasenga. Haranyambitse bara wa mukobwa wa soso. Nyene. Karabaye. Donce abasi tuyangize ikiganiro. Je utanguye kuntuka nkuko nitwobandanya. Ndiko ndagutuka ndiko ndaguhanura. Uri kurampanura iki kandi uri kuranuka uri kuranyensirta ngo nje ngo sinsenga. Jewe iyo ndiko ndasenga tuba turi kumwe wewe. Iyo ndi mwishengero wowe tuba turi kumwe donce. Tuba turi kumwe. Hano gukubitira imbere ya kamera. Nyamba none wowe usenga uri kugira ibyo. Abana b'Imana ntibagwana. Okay ndihanye okay nabihevye nabihana futi. Futi bisigura. Karabaye. Harya wewe wavukiye? Navukiye mu Gisagara. Oya. Utazi futi. Ndayizi futi ariko ndiko ndavuga none iyo futi ni yiki? Nagize futi y'ivyo nagira ndagukubite nabihevye. Futi no muri kamera nta bidiyo. None no mwijuru uzogira futi. Guys, nazanye umutumire noneho sanze nazanye ndavyite gute Nyabusorongo. Sha n'ukuntu tukana wewe basi biraboneka. None dontaje nagututse tubandanye. Oya je nidushaka kubandanya wamaze kuntuka. Ari twobandanya ntibibaho. Twobandanye iki? Mbwira ivyo mvuga. Wantutse ndumyavyaha ndatukana ngo sinkundana ngo sisenga none je mba nduwande n'Imana rero niyo nyakira. None wowe udahevye ibyaha ni gushavura canke uhebe ibyaha ntuzoje kwa shetani. None muri aya mabuye ubona ko nudusurira two turayisombwe ko kwa shetani ari ngaha kuri aya mabuye. Rero dusurira two turagenda. Navuza munsi y'ibibuye. None munsi y'iribuye hari umucanga. Turenze umucanga tukarenga n'amazi. Acaboneka umuriro. Jesus. Ubu rero hajya ko nabonye bimvye amazi hajya munsi hari umuriro. Wumva umuriro gute kandi amazi ari hejuru aca azimya umuriro. Oya. Ibyo wavyize. Kwa shetani si. Ibyo wavyize he? Na recitation ni okay. Recitation ya kwa shetani rabaho. Reka kumenza. Ndiko ndakutwe. Numva n'umutwe kwere. Ubutwe bamenetse? Oya. Oya. Doncha, twitege iki gishasha kuri wewe? Je mwitega. Turiko turinjira ku musozi w'ikiganiro. Ikiganiro bisigura. Two turarangiza. Karabaye. Ibyo bintu bya karabaye. Nyitege filme shasha. Yitwa nde? Sindanayizi. Karabaye. Wewe gusa muzogende muri Soso Faraja. Filme y'igiswahili. Warazi Igiswahili? Warakinye Igiswahili?
ndabajije donti Eh? ndabajije Urambajije? urazi gukina igiswahili Oya, Jesse ndabizi kuko nanavyivugiye. none mwakinye mu giswahili Oya, sigukina ntiturakina. muga ni filime yo mu giswahili Eh, iyo filime y'igiswahili izoca kuri Soso Faraja oya, kwanza ndavyibagiye. mm. Soso Faraja. Mm. Muzogende murabe irya filime yitwa Umuzi w'Urupfu. Mhm. Season ya mbere yarasohotse, Mhm. hasigaye ko season ya kabiri, muzogende muyirabe. Mm. Nimwumva kuko iraryoshe, Mhm. muzoyikurikirane. none umuzi w'urupfu bavuze umuzi w'urupfu baba bashatse kuvuga iki Mbere. bavuze umuzi w'urupfu je ndabizi nga muri aya Umuzi- mashugwe imizi ndayibona none urufu nago rufise imizi nyabaki hagira urufu rafise imizi Ego. inkombwira ngo nyereke umuzi wibuye Ya. mbwira urufu rafise imizi imeze gute Imizi. Mm. Imeze nk'iyo kwa shetani nyene. aha urakoze donc mu kurangiza ikiganiro cacu gira akajambo kamwe canke amajambo abiri ubwira abakunzi bawe ko gukurikirana kuri Senga Media TV ugira ikintu bashikirije ikintu babwira turangiza ikiganiro Murakoze. Ndabaramukije. Ndabasezeye kandi Imana izokomeze ibahe rega vuga umugisha. baraba hariya Imana izokomeze bahe umugisha. aha Kandi mutibagiye gukora subscribe. hey Eh? hey Mu kiganiro. mu kiganiro barakora subscribe Muri sorry. Kandi Imana ibahezagire, ibahe umugisha mu izina rya Yesu. amen rero turangiza dusengera ikiganiro cacu kizogende neza dusengere kandi nsaba ngo urazi gusenga dusenge Mana nziza, Mana ushobora byose, ndagushimiye Mana kuba wadufashije tukaba tugomba duheze iki kiganiro. Ndagusabye Mana iki kiganiro canke iyi nani turiko turakoreshamwo uzoyihezagire kandi uzoyikore Mana, izoje imbere Mana mu izina rya Yesu. Tugusenga tukuzi mu izina rya Yesu, amen. reka tubashimire cyane mwebwe muriko muradukurikirana muri kano kanya mwari kumwe na Daniela Koze mutumire ya Ridontia n'andi mazina menshi nashoboye gusubiramwo murumva yuko yagerageje kutuganiriza yadutwengeje naho yanyesurse yambwiye amajambo menshi mugabo murabizi yuko atari kondi kameme nawe nyine arabizi yashatse nyine gusa abaramvyongera so ndabashimire ukore subscribe nimba utari bwabikore kuri Senga Media TV kandi nkuko yagutumiriye ugende ukore subscribe no kuri Soso Faraja niho hasanzwe haca ibikorwa vyiwe canke aho basanzwe bakorera ku rubuga rwabo rwa YouTube ndabashimire cyane naho butaha mu kiganiro gikurikira ciao